boneka mutangaye kuvuga twaragukweze turakwikwegera wacomotseyo gute aho hantu nukwihangana kuko bakuzibagije utihangana ucuhora ndumugwanyi tuzohora tugwane rero hariho undi muri mwebwe azobavuye Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 28 munyonyo umwaka wa 2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi niteka n'umunezero ntangere wo gusubira gukengurukira mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora kandi abasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona ari akazogera naho gene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ngingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ibintu vyakomeye mu Burundi ingingo icinka irahejeje gufatwa n'ubutegetsi bamwe mu batunzi inka batanguye kugumuka ibintu vyakomeye ngaha mu gihugu ni mu nyuma z'uko leta ya Gitega iri kwiragiriza ibintu biteye ubwoba bamwe mu boroye inka ni ibintu bikomeye cyane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru mabi cyane ahejeje kudushikira vugwa kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni muri ibi biganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amagara y'umutamakazi Denise Bucumi inkuru nziza yifashe mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo yajanwe mu ivuriro rya Karusi natwe turashoboye ni naho kandi umutambukanyi wiwe yasandabiye muribaza vyifashe gute navyo turaza kubibashitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko umuntu akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi asubiye gusaba umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na leta yiwe gutanga imihoho ni mu nyuma z'uko yari amaze igihe kitari gito yatangaza amajambo bamwe mu bagenzi biwe batanguye kwikeka ko ivyo bishobora kumukwegera karambaraye uwo ninda hejeje gutangaza ayo majambo yafatiye kuki asaba umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho navyo turaza kubigushitsa ko bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane twahejeje kubwirwa na bamwe mu bavunjayi bakorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na yuko bageramiwe cyane abo mwiperereza ubafise ubusuma buteye ubwoba bamwe bariko baragandagurwa abandi barabuzwa irengero amakuru akomeye cyane arahejeje kudushikira ku bijanye n'ingingo leta ya Gitega igiye gufatira abo bavunjayi ni yihe ngingo ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ava mu ntara ya Kayanza nayajanye nuko abanyagihugu bahagurukiye kwishuza Colonel Remigisha hayo na Daniel Gerase Ndabirabe ku masezerano babagiriye ko mu mwaka wa 2025 bazabakorera ikintu gitangaje ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abanyagihugu batanguye gusaba ibi bihangange bibiri gutanga imihoho barabisaba kuzihemvo na amakuru akomeye cyane adushikira manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabono fyondeko uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye kuyakomeye cyane ahejeje kudushikira na yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati terambere rusange n'umutekano mu gihugu ahejeje gufata ingingo icinka mu Burundi ni mu nyuma z'uko Martin Iteretse ngo yatangajwe n'inyifato y'abanyaburunga badashaka kurima bakishinga baturira amashamba gusa kugira baronke imiyonga y'inka zabo leta ntizokwemera ko abarundi bicwa n'inzara hariho abujuje amatongo badashaka kurima bazopfuma bazana babarimira kuko Burundi ari ubw'abarundi bose atakwanaka habaho
n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse. Ivyo kandi akaba yabitangaje ubwo yari yagendeye intara ya Burunga yagutse mu kubahimiriza kugira bakura amaboko mu mpuzu barime ivyunguka atari ukurya gusa, hamwe no kwijukira ubworozi bw'inkwavu kuko budasaba umutahe mwinshi. Ivyo vyakweza amajambo mu banyagihugu batari bakeyi bibaza imvo leta ya Gitega yo biri kwiraca amatungo manini kabiri kwirazana ivyo korora inkwavu. Martin Niteretse ngo yatangajwe cane n'abanyaburunga cane intara ya kera ya Bururi badashaka kurima kandi bujuje amatongo yagutse ariko bakarangwa no guturira amashamba barondera imiyonga y'inka zabo. Martin Niteretse yamenyesheje ko leta idashobora kwihangana kubera iyo nyifato, ahubwo bopfuma bakazana babarimira hama bazoza barabaha ku nkoko kugeza babonye ko bikubisa agashi nabo bagakunda kurima. Ikindi nuko hako abarundi bo kwicwa n'inzara kandi bamwe bujuje ibidasiguritse na gato ku Burundi nubwo abarundi bose nta kwanaka habaho. Ivyo ni ivyatangajwe n'umushikiranganje Martin Niteretse. Uwo mushikiranganje kandi yaciye ategeka abasitanteri n'ababuramatari bakingira ikibaba abanyabururi baguma baturira amashamba kubahana neza atakubababarira. Inkimwe ifatiweyo ubwo nyene bakarihishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 300. Muri ibiganiro vyacu kandi twabwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira kubijanye n'amagara ya General de Police Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, eka kandi yari n'umugwiza atunga akomeye. Kuri ubu ngubu turahejeje kuronka inkuru iteye ubwoba yuko yahejeje kuvanwa mu ivuriro rya Kira Hospital. Ni mu nyuma zuko hari hafashwe ingingo yihuse yo kumujana muri ivyo bitaro kuko yari yagize crise iva ku ngwara yiwe y'igisukari. Kuri ubu abaryango biwe barataba ngo ntibazi imvo zatumye leta ya Gitega ifata ingingo yihuse yo kumukura muri iryo vuriro agaca asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Iyo ngingo yatunguranye cane, ni ibintu biteye ubwoba vyahejeje kuba. Umutambukanyi wiwe akorora amosozi yabwiye umumenyesha makuru wacu ko batamenye icyatumye leta ya Gitega n'ibohero rikuru rya Gitega bafata ingingo gusubirana uwabo mu ibohero vy'ukuri biboneka ko adakize, na cane ko ngo yagiye atanabasha kwegura umutwe. Birakomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyari vyabaye mu nyuma zuko amakuru yo kwizera twahejeje kuronka ubwo yajanwaga muri ivyo bitaro bivuga yuko yari acungerewe n'abantu batari bakeyi, na cane ko hari habayeho kwikeka ko ico gihangange coba kiri mu mugambi wo gutoroka nk'uko vyagiye biraba mu minsi yaheze. Ese ni iyihe mvo yo bitumye leta ya Gitega ifata iyo ngingo yashavuje abo mu muryango wa General de Police Guillaume Bunyoni? Ni ibiki vyoba vyinyegeje inyuma y'uwo mugambi mu vy'ukuri ushobora gutuma ico gihangange gitakaza ubuzima? Ivyo ngivyo abamenyesha amakuru bacu barabandanya kubigira ko amatohoza, tuzagenda tubibashitsako mu makuru yacu aza. Bikabuko mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane twabwiye ko tuza kubashitsa ko ari amakuru ajanye n'umutambukanyi wahora arongoye igihugu cacu c'u Burundi umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza tawundi ni mama buntu Denise Bucumi Nkurunziza. Mu vy'ukuri twarababwiye amakuru kandi dufise ivyabona ko Denise Bucumi Nkurunziza aremvye cane mu bitaro vy'Ikaruzi. Natwe turashoboye aho umutambukanyi wiwe yasandabiye. Amakuru akomeye cane adushikira yuko kuri ubu ngo yatanguye kumererwa neza, ndetse umwanya ku mwanya ashobora guca atahuka akajya kugwarira mu rugo. Ni mu nyuma zuko ko biboneka ko yoba ariko aratora agatege. Ni amakuru twahawe na bamwe mu baryango biwe. Kuri ubu amakuru dufise yuko atarava mu ivyo bitaro, ariko umwanya ku mwanya arashobora gutaha agasubira mu rugo. Iyo nkuru yaryoheye abatari bakeyi bari biteze ko uwo mutambukanyi vy'ukuri ufatiye runini abarundi yoba agiye gusandaba. Ni
ni mu nyuma z'uko hari bamwe bamwe bari bafashe iminsi yo kwiyiriza kugira bahe kugira ico bafashe bashengera uyu muntu yagiriye akamaro gakomeye Uburundi. Ni ibintu bikomeye cyane biriko mu gihugu cacu c'u Burundi. Abamenyesha makuru bacu barabikurikirana navyo, niyatahuka tuzobamenyesha. Biruko mu nyuma z'uko twababwiye ko hari umuntu akomeye yahejeje gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na leta yiwe gutanga imihoho. Uwatawundi ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom ryishinze kugwanya ibiturire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yasavye umushikiranganje imbere na leta yose gutanga imihoho kuko ngo biboneka ko bananiwe guhagarika iduga ry'ibiciro riteye ubwoba ku vyankenerwa. Gabriel Rufyiri mu majambo yiwe yagize ati kiranga umugabo nyawe yananiwe atanga imihoho. Ivyo ni ivyatangajwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru yagaragaje ko hari iduga riteye ubwoba ku vyankenerwa. Kubwiye ngo ikibabaje ivyo nuko biriko biba hakaba habuze ubihagarika, hakabura inyishu irama. Gabriel Rufyiri kandi arabaza ati none leta iriko irakora iki? Umushikiranganje w'ubudandaji ariko arakora iki? Abanyamigambwe boba bariko barakora iki? Uwarongoye Oricom kandi ngo mu mbono yiwe akabona ko umushikiranganje w'ubudandaji yopfuma agatanga imihoho abarundi bose bakabibona imbere na leta yose igatanga imihoho mu gihe bose baboneka ko bananiwe guhagarikira iduga ry'imonogoje. Yasubiye kandi agira ati cerekana umugabo yananiwe atanga imihoho. Ku bwa Gabriel Rufyiri asangira iduga ry'ibiciro ku vyankenerwa bifitaniye isano kandi n'ibura ry'amafaranga y'agaciro, agasaba ko ibanki nkuru y'u Burundi yova mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye maze ikigenga. Ni mu nyuma z'uko wewe yagiriza ko ivyo vyose vyatewe n'umukuru w'igihugu. Bikavuga kandi mu nyuma z'uko abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bahagurukiye kwishuza Colonel Remigisha hayo na Daniel Gerase Ndabirabe bari babasezeraniye ko muri iyo ntara hazoba hari indege zibarengutsa mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi bisagara bitandukanye. Gushika ubu na Burundeya ikaba itari yabako. Ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu atagikozwe ivyo ngivyo birashobora gukwegera ubutegetsi bwa Gitega. Ese ko kubivugwa na bamwe mu bategetsi vyoba bija mu ngiro canke se biba ari ukwivugira gusa? Ikabuko kandi mu nyuma z'uko twajeje kuronka amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba y'ibiriko biragirirwa abavunjayi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umuvunjayi yaduhaye amakuru yatubwiye ko baremvye cane, babandanya gufatwa ku bwinshi bakajanwa gikubikubi mw'iperereza. Hari n'amakuru avuga ingene benshi banyagwa utwabo n'abakozi b'iperereza. Umwe mu baduhaye amakuru atashimye ko umwidondoro wiwe utangazwa ku mvo z'umutekano wiwe yagize ati burya hari ikibazo gihanze ubutegetsi. Iperereza ryatumwe umuzi w'ibuye ngo ritegerezwa kumenya umuntu agaba ico bita marishe noire mu Burundi. Mu butegetsi bagira bati nindabwira abavunjaye igiciro bategerezwa kugenderako. Nindavyuka mu gatondo akabwira abavunjaye ati uyu munsi ntimukora nimunyegeze amahera. Nindaca asubira akababwira ati uyu munsi nimusubire mudandaze kandi uyu munsi muza kuvunja idolari ku bihumbi 8 vy'amarundi. Kera bahora babaza ngo nikirahwata yagaba isoko ryo kuvunja mu Burundi. Urabona ingene bahavuye bamwica nabi. Urupfu rwiwe ntaco rwahinduye. Mu nyuma baraketse ko ari Bunyoni nawe nyene ipfungwa ntaco ryahinduye. Ubutegetsi n'iperereza ntibumva umuntu yoba gaba ivyo bintu. Niyo bafashe abavunjayi bafata barya bato bato cane bagasanga ntavyo bazi nabo nyene. Kandi burya barya bato bato ni bake cane bakoresha amafaranga yabo. Hari ibihangange bice cyane bigaba isoko ryo kuvunja.
hari n'abakeka ko iryo soko rishobora kuba ritwarirwa hejuru cyane. Abazi ivy'ubutunzi, igiciro c'ingene amafaranga avunjwa kuri marishe ntwari burya gushingwa gute, abavunjayi bazinduka bamenya gute uko baza kuvunja uyu munsi. Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, bikabuka mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane duhejeje kuronka aka kanya ari indyane zikomeye cyane zatanguye kuzamuka mu mugambwe uri ku butegetsi. Gushika ubu umugambwe CNDD-FDD nturemerera umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuzitoza mu matora aza. Bikabuka mu nyuma z'uko hoba hari kwikekwa ko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye gutangura guhangana n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bazashirwa ku rutonde rw'abitoza mu matora aza yo mu mwaka w'2027. Ni ibintu bikomeye cyane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico cuka catanguye kuzamuka mu butegetsi bwa Gitega, eka no mu mugambwe uri ku butegetsi. Turabandanya gukurikirana ivyaco, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose mu makuru yacu aza. Eka mbakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu biganiro vyacu vy'uno munsi kw'irigenekerezo rya 28 Munyonyi umwaka w'2024. Mbakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone. Kuba atarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.